Hello everyone, hello everybody, wherever you are. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi hari El Classico Madridista. Ibintu birakomeye cyane. Muri Madrid hamaze iminsi hari ikibazo c'ingorane. Abakinyi baje mu myimenyerezo aho gutegura uko bazotsinda El Classico bagaterana ingumu. Chuameni n'uwitwa Fede Valverde kapitane w'umugwi bagwanye iminsi ibiri yikurikiranye. Abandi bakinyi benshi ba Kylian Mbappe bose bari mu ngorane zo guterana amajambo muri mu kwambara kwa Real Madrid musanzwe ntameze neza. Mama ngo Vinicius ngo niwe ngasohora amabanga abakinyi bavuganye ngabwira Ruberoa. Abakinyi bagwara kugeza aho bamwe aje no kwa muganga. Ese El Classico uyu munsi muri siri uko mugwara ya Real Madrid ushobora kuza gutsinda abantu mwizi biharuro mukiga ama trigonometry mukiga ama RN mukiga ibiki mubona koko mugwara ya Real Madrid ushobora kuba wotsinda FC Barcelona uyu munsi. Amakuru mfise nuko abafana benshi ba Real Madrid umunsi ntibaza kuraba urukino nyuma ko bararonse saison blanche nta kintu kimwe yacize kuri Real Madrid. Munezero kumara imyaka 2 itagikomboronka si ikintu kiba coroshe uretse nyine babafana babariyakiriye abafana b'abanyamupira abanyabo hamwe ikipe naho itsindwa bari ibintu bisanzwe bitamuhungabanya. Ariko hari nabandi mu kipe itsindwa bakarira, hari nabapfa, usanga ari ibintu bitandukanye, arabagira ingorane nyinshi zitandukanye. Ese wewe uyu munsi uraja kuraba El Classico none mbwira abaho mbese Real Madrid uyu munsi iratsinda umugwi wa FC Barcelona. Ngira ukuntu Fede Valverde aza guha ipasi umuntu yamukubise akaja kwa muganga. Nubwo hari ibintu batabavuga byose ariko burya baragwanye pe. Ngira ukuntu abakinyi baza guhana amapasi neza bagatsinda bafitanye amabifu. Nibyo witwa Fede Valverde umunsi naza kuboneka mu rukino nkuko byatangajwe na Real Madrid mbere